Eh, ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Kaze reka dutangurire ku basubscribe bashasha, abashitsi. Mw'abashitsi ndabagumbiriye cyane, kaze muri salo aho tuyagira, aho nita mu buteramiro, kaze cyane. Hanyuma rero reka dutashe subscriber bose batwumviriza bari hirya no hino ku isi. Dutangurire mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Abarundi mwese kaze kuri Tuyagire Vanessa. Turabizi ko benshi amamega bagora, ariko hari bamwe bagirirwa ubuntu bigakunda. Kaze kandi abagirirwa ubuntu abenshi ni mu bakomeye, mufashe kuraba abasuma babesha ko bazaniye tekinoloji abarundi, bakaba babarya amahera y'ubusa, bakaba badashobora kuja kuri izi mbuga nkoranyambaga, mu gihe isi igeze muri iki gihe ibintu byinshi bikorerwa kuri izi mbuga nkoranyambaga. Mu gihe rero baza bagafata izo kontra mu gihugu cyacu, hanyuma bafata izo kontra ngo bazaniye ngo tekinoloji abarundi, bakabaha intica ntikize, ugasanga kabisa ntacyo bamariye, bobura bavaho bakagenda, tugasubira mu kwandikiranira ya makete, kuko nta kamaro ko gutunga amatelefone. Batuzanira amatelefone tuyabagurire, n'amayinite ngo nayo baduha ku amahera y'abantu bacagenda ubusa. Leta irakwiye kuraba iki kibazo cy'aba bagize amakontra y'amatelefone, bariba cyane abarundi. Ego reka rero tubandanirize ku barundi bari mu makambi y'impunzi, aho baherereye mwese ndabagumbiriye cyane, kandi bandanye kubibutsa yuko aho muri ari ukwihangana. Bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda, hari abari muri Malawi, hari abari mu za Zambia, hari n'abandi bari muri South Africa. Ku isi hose aho impunzi ziri, zaba ziri mu makambi, baba abandi bahunze bakaba batari mu makambi, mwese ndabifuriza yuko umunsi umwe twese twazohurira mu gihugu cyacu, tawuraba igitsura uwundi, mu gihe bazokwibuka gutahana abanyamahanga bagasubira iwabo, kugira natwe turonke aho tuja. Reka twizere yuko hazogera igihe bakabona yuko abanyamahanga baje kwataka igihugu cyacu basubiza iwabo, kugira ngo abarundi turonke natwe aho tuba hadukwiye. Ego hanyuma rero reka ndamutse bagenzi banje mwese abari muri diaspora n'abantu bava mu gihugu bakaja gukorera hanze yacyo, canke abaciye mu makambi y'impunzi barose ubwene gihugu mu bindi bihugu. Ego mwese ndabaramukije cyane, tutibagira yuko aho turi si iwacu ni Burundi. Dukunde ibikorwa, dukora akazi, twimbure, ariko tutibagira iwacu. Ntimugerageze gufata minenegwe ibibera mu gihugu iwacu, ngo nuko abenshi mutakiriyo. Akababaro k'abacu bariyo tukagumize ku mutima, kandi tugume twibuka yuko Burundi bwatewe umunsi wa mbere batangura kuza basumira gukuraho umwami. Kugeza ino tariki abateye Burundi bamwe baragiye, abandi baracyahari. Ubu rero ntibasumira ubwami, basumira abasendedefudede, basumira umurundi wese ahari, waba uri muri politiki, waba uri umunyagihugu asanzwe, baguma bagusumira. Dusaba yuko hazogera igihe abategetsi bacu bakabibona by'ukuri, kandi babibona ntibace bavuna urugohe, bashire mu ngiro ibyo abanyagihugu twifuza. Abanyagihugu twifuza yuko tuba mu gihugu cyacu, ta munyamahanga tudogoya, tutumva umenga turi impunzi mu gihugu cyacu. Twifuza kuba mu gihugu aho umuhutu, umututsi n'umutwa bicara bagasangira akabisi n'agahiye, batikekana kurogana, aho umuhutu n'umututsi n'umutwa bicara bagasangira akabisi n'agahiye, atawabazaniye ngo buvugishwe. Uriya mututsi araroga, uriya mutwa araroga, uriya muhutu araroga, kubera ko babonye ibidutandukanya byinshi, harimo no kuduhenda ibintu n'ibindi.
ariko kandi rimwe na rimwe hariho n'abo muri twebwe babikora nyene baba barimwo bahisemo kuja ku ruhande rw'abo banyamahanga ugasanga bariko baroga bene wabo babahenze ngo aba nitwabamara ngo igihugu tukagifata ngo mwebwe tuzobahako. Cane cane aho rero haca aho mvuze uko abatutsi baca biyumva nibo banyweshejwe urwato rw'urwagwa rurimo igikororwa n'amaraso ngo bariko baritutsura ngo bigira abahima, mugabo nta gaciro bigeze babaha. Abatutsi bose aho bari bariyizi ko ata gaciro bigeze baronka imbere y'abahima atari ukubakoresha gusa nk'inkinzo. Inkinzo ni ca kindi abarinda ubu inkinzo yitwa bullet proof. Mu kera rero inkinzo mwese murayizi yuko abagendana icumu n'imyampi baba bafise n'inkinzo kugira ngo ariko aragwana agume yikinga, ihurirana neza, ishobora gufuka guhera ku mutwe kugeza hafi hejuru y'amavi gatoyi ayikirije, kugira ngo nimba n'umwampi nuza udomoreko. Vyaba ari ibintu bikoze mu bwoko bw'ibiti bidapfa gutoboka hovyo hovyo. Abahima rero bakoresha abatutsi b'abarundi nk'inkinzo zabo, kandi abatutsi b'abarundi nabo bakavyemera. Mugabo uno munsi abatutsi b'abarundi bari muri Mahama mu Rwanda n'abandi bagaramye za Uganda nibo bazi neza yuko umuhima uwo ari we, aho babakoresheje bakabahenda bakabagira inkinzo muri 2015 bagatesha amatongo, abandi bakabatesha ubuzi bwiza barimwo babahenda ngo nitwica abahutu n'abatwa namwe muca mufata igihugu. Nitwibagire ko hari n'abahutu b'imizeze miremire babigiyemo, ariko nk'abo abatutsi bakibagira ko abahima baza ntibaje basumira abahutu. Icambere coco, icambere na mbere abahima baza mu gihugu c'u Burundi be n'abazungu kwanza, reka dutangure abazungu bataranaza, abazungu bataranaza abahima baza basatira ingoma y'abami yo mu bwoko bw'abari abatutsi aribo barondera. Hari intambara nyinshi zagiye ziba hagati y'abami b'u Rwanda n'abami b'u Burundi imbere y'uko umukoroni aza, kandi bose basatira ingoma y'abatutsi. None baje iyo ngoma rero abakoroni barabafata, uko abakoroni bazanye agaciro umuriro nako ni nkoho. Bazana agaciro umuriro, barica barakorera jenoside abo batutsi, barabica bose barabamara. Abasigaye b'ibitogwatorwa nyene b'imburabwenge, kuko mwarumvise ngo no mu bahutu 72 bica incabwenge bagasigaza abantu babona ataco babatwaye, atari abahunze incabwenge zahunze zari mu gihugu cose zarishwe. Noneho rero niyo ntuzeye n'abo batutsi barishe basigazamwo abatutsi bantaco badutwaye, baca barabanywesha urukorogwa rwa bariya bahima. Murazi ko bariya bahima atanuko binyugunyura, bakikokomora urukorogwa bagacira mu rwato rw'urwagwa y'isongo, bakica indasago bakakanyiramwo amaraso, bakanwesha abatutsi b'abarundi ngo nimunywe ngo muzoba twebwe. Urumva abo batutsi bari basigaye bari nyene ivyo bitabwa vy'ibigurwa ata ncabwenge zisigaye zose bazishe. No musi rero umututsi umubwiye ati wakirofa we, aba bantu baje basumira ubwami bwanyu nibwo babanje gusenyura. Ntabitahura, kubereka atabitahura kuko incabwenge zose zari muri bo zobibabwiye zamaze guhona. Nuko umuhima akora, araza akica abayobozi, abo gucishije ubwenge nibo yica, ugasigara uradabadaba ngaho. Wagira ugerageje guca ubwenge agaca gupakiramwo ibinyoma vyiwe, ukabandanya wemera ibinyoma. Uno musi rero abari Mahama na za Uganda b'abatutsi b'abarundi nibo uno musi abenshi muri bo mu mitima yabo barazi ngo umuhima gisigura iki, aho babahenda 2015 ko bo basubiza ku ngoma, ukamenga ni ingoma bayatswe n'abahutu. Ti rero muze mudufashe twica abahutu tubasubize ku ngoma. Baravyemeye. Uno musi barihe? Bari mu makambi. Ababahendagiza nabo barihe? Bari mu bihugu vyo hanze, abandi bibereye mu bisagara iwabo. Nuko umuhima akora, usamaye nyene aragutesha ubuzima bwawe, ugapfuyerera abana bawe bagakura nk'imfuvyi. Kuko abahima n'abazungu bitwa baruhagiraho imivyimba y'abirabura irambaraye. Baruhagiraho imivyimba y'abirabura irambaraye,
ni umuntu kugira we yumve yuko hari icyo yungutse abanza kukwica. Ntimushobora gusangira naho byari byinshi gutavuga atoya, ndabanza ndakwica ndabigenda umwe. Nuko reka rero twigirire muri Kongo. Muri Kongo nashaka dusome iyi nkuru ya Sadeki. Mbebwe abanyarwanda sindabaha ikaze. Muzohavamo nyuma bwa bwenegihugu. Oya mumbabarira cyane banyarwandakazi mwese. Mwese ndabaramukije cyane aho muri, ndabagumbiriye. Abanyarwanda na cyane abanyarwanda bari mu Rwanda nabonye hariyo population nini, ariko se iyo ndibaza harimwo n'abarundi bari muri zo za Mahama nyine bankurikira, kuko mbona population y'abankurikira cyane ngo baba bari mu Rwanda. Mu Burundi barakena amayinite, ariko mu Rwanda kabisa ndabona ko igitigiri cy'abaraba YouTube yanje kiruta icy'abari mu Burundi. Anyway, mwese ndabagumbiriye cyane, ndabaramukije. Ndabaramukije cyane. Uru rugamba mwe nanjye turarufatanije, murabizi ko ntabanka, murazi ko ndabakunda cyane, na cyane ko mwanyemereye ubwenegihugu bw'imisozi igihumbi, ngo nzoza buri musozi ndawudugagire ko ni ibintu byiza cyane. Mwese rero aho muri mwese ndabaramukije, ndetse n'abandi bumva ururimi rwacu rw'ikirundi, harimo n'abakongomani, harimo n'abatanzaniya bo ku mupaka, harimo n'abandi boba ari abanyamahanga ariko bashoboye kwiga ikirundi bakakimenya. Mwese kaze. Rero hariho inkuru ngaha ngo Sadeki yaburiye ko igiye gukora ibitero byo kurangiza M23. Iyi nkuru iri kuri BBC. None ndabibaretse nk'ibyo bintu, aba bantu mwarigeze mubona umuntu arwana n'umwasi wiwe akabanza iyi ntambara yo muri Sadeki ntabwo mubona kera ngo abami barateguza, umwami n'umwami barateguza ngo tuzogwane kandi tuzohurira, bagahana intumwa n'ahantu bazohurira. Rimwe na rimwe ngo n'ingabo bakavugana umwe wese igitigiri azotwara, munyumvire. Ngo bakagenda bagahurira ahantu hatabagore n'abana bahegereye, hakaza harasigara abantu baza baraza biruka kubabwira amakuru aho intambara igeze, babwira imiryango. Bakagwanira iyo. Iyo rero bagwanye abasoda, ingabo z'umwami, kuko ico gihe kera n'umwami yaraje ku rugamba. Iyo bagwanye rero ingabo z'umwami umwe zigatsindwa nyene bishe n'umwami, izisigaye baca bazinyaga, zaca zibinyage bakazinyaga, bagaca baza no muri iyo mihana nyene muri ubwo bwami, bagaca abagore n'abana n'ivyo bafise byose babinyaga, bigahinduka ivyo uwo mwami yatsinze. Intambara rero ikaba irarangiye. Noneho rero umwami yashobora kuza arabikorera abandi bami babana hafi, uwanyaga hanini, uwanyaga ubwami bwinshi niwe yitwa umwami akomeye muri ako karere, yaca akundwa n'abandi bami bo hirya no hino, bakaza baraza kumushikanira bagiranira amasezerano y'urukundo ko nawe ntibazobatere. Hariya rero mubona uriya mwami Kagame nawe nyene mentally aracari muri systeme y'ubwami. None rero iyi Sadeki kiravuga ngo yaburiye ngo M23, bantu b'Imana, M23 iriko iratera ibisasu mu bana n'abagore. Imurumva iburira abagore n'abana ati mwabagabo mwe, mwabagore mwe tugiye gutera. M23 iyivamira mu masengero, abantu bari kwisengera uhoraho, kandi hariya mwibuke ko ari muri ya madini batanga ya mahera mu nyuma baba pasiteri babo baza kugura ibigwanisho. Murigana mwumva itabaza ati mubanze muhagarike gusenga turabatera. Mugabo ngo Sadeki ngo yaburiye M23, bisigura iki? Bisigura yuko Sadeki nayo tuzoba dusanga iriko iragendera ku mategeko y'abantuze y'abakoroni. Ntaco tuma Sadeki irinda kuburira M23, kuko ibitero byose M23 ikora ku bakongomani nta na rimwe iburira abakongomani ngo babishoboye bahunge. Anyway, tubandanye dusome. Iyi nkuru iravuga ngo umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo Sadeki watangaje ko umutwe w'ingabo zawo zoherejwe mu butumwa muri DR Congo ugiye gukora ibitero ufatanije n'ingabo za leta byo kurangiza inyeshyamba za M23 no kugarura amahoro n'umutekano.
byanka byakunda uyu mujurnaliste yanditse iyi nkuru, uyu mujurnaliste ninde wo kuri BBC urinze uvuga ngo M23 ngo inyeshamba. M23 ni Kagame n'aya makungu arabizi. Kugira umuntu yandike ngo ingabo za Kongo ngo inyeshamba, mbona harimwo ibintu byo guproteja the reality. Nta nyeshamba kweri, nta zina mbona. Nta nyeshamba, ni Kagame. Abanyarwanda kiretse bavuze bati M23 rero kubera ko arabasoda bo mu Rwanda mugabo bakodeshejwe cyo kimwe nk'abari yabaja mu za West Kagame arungika nk'akaroro bakavuga bati umukoroni akodesheje batayo y'abasirikare baje kumukorera ntabwo yogenda yitwa izina ry'igihugu bakariha izina. M23 mwarumvise ko ejo bundi namaze kuyitwa ngo map of the 23 nations. Map M gisigura map, M gisigura ikareta igizwe n'ibihugu 23 kuko twarabuze M23 neza amajambo yose igisigura. Rero jewe nabaye nda predicta yuko hoba hariho ibihugu 23 tutaramenya bifise amakampani akorera muri Kongo yibi ubutare bakeneye ubutare. Ibihugu 23 vyo ku isi bishobora kuba ari vyo biterera amahera bikayashira hamwe kugira ngo intambara babandanye bibe. Nico gituma nabaye ndayitazira map of the 23 nations, ariko ni jewe si kuvuga ngo nivyo. Ico tuzi coco M23 ni ya Kagame, naho baba bamubwiye ati yituko, ico tuzi coco iri ku mutwe wa Kagame. Rero ntabwo ari inyeshamba. Inyeshamba n'abantu batigeze baca mu gisirikare maze bakiyunda nk'abaroberi bakaza baratera igihugu, canke bakaba baravuye mu gisirikare, baraciye mu gisirikare batakiri ku butegetsi nka kuriya bavuga ngo abahoze ari ingabo za Perezida Juvenal Habyarimana nabo ngo ni inyeshamba. Nk'ico cyo kumvikana ko ntibafise ministeri nimwe iserukira igihugu bwite. Mugabo aba basirikare ba Kagame ntabwo ari inyeshamba, n'abasirikare nyene ba Kagame bagiye gutera Kongo. Izi trick zo kwamadusigurira fake news ngo n'abapolitike nazo nukuza turazana. Hanyuma rero Sadek yatangaje ibi mu itangazo ry'amagana, mu itangazo ryamagana ibisasu byarashwe ku mpunzi z'imbere mu gihugu mu nkambi ya Mugunga iri mu nkengero z'umujyi wa Goma, ivuga ko byakozwe na M23, ikemeza ko byahitanye abantu nibura 16 hagakomereka abagera kuri 30. M23 yahakanye yivuye inyuma ko atariyo yarashe ibisasu ku mpunzi z'Imugunga. Guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru yavuze ko mu nkambi ya Mugunga hapfuye abagera kuri 14 hagakomereka abarenga 35. Ingabo za Sadek ziri muri Kivu ya ruguru kuva mu mpera z'umwaka ushize, guhera muri Mutarama mu ncamake ukwezi kwa mbere, zinjiye byeruye mu migwano na M23, zikoresha intwaro za muzinga ziremereye, indege z'intambara, drones n'ibifaru mu kurasa ahagenzurwa na M23 nk'uko umukuru wa M23 yabitangaje ico gihe. Ibi bintu none umukuru wa M23 se ntabizi yuko ziriya ari ingabo zikomeye kandi zaje nyene zifise umugambi wo gutabara? Zari kuzana amaboko masase,
ahubwo nta nuko zirarasa abanyagihugu b'abakongomani benshi bafise ishavu yuko bigaragara umenga nta kintu leta iriko irafasha abakongo. Nubwo nyene rimwe na rimwe Faci agendera ku mategeko ngo yabo bita ngo abahanuzi, ntawuzi nawe ko yoba afise umuhima muhanura nka kumwe perezida wacu afise umuhima muhanura, kuko uko amaspeech yari amaze igihe avuga mu minsi ntabwo asa n'ay'ubu avuga, bigaragara ko harimo umuntu aza aramutesha porogaramu. Iyo agiye akabona abanyagihugu n'akabonge n'amarira bafise, umutima w'ubumuntu bwiwe uramuzamwo, amarangamutima yo gukunda abanyagihugu ukayabona, yaja mu cumba kuvugana nabo uko yobigenza bakamusukamwo amazi ngo yaye ngo yaye ngo yaye ngo nureke. Nivyo vyibi mubona ngo mu gutera M23 ngo babanza kuyitangariza. Abagabo rero b'ababantu rimwe na rimwe, abagabo b'ababantu ndabakunda, ariko hariho ukuntu kweri, hariho ibintu bimwe ntabakundira, bazombabarire. Sinabakundira ibinyabufura bagira ku bansi babo, ibintu vyo kwama bagomba kwisemba abansi babo, iyo ni defo idasanzwe kandi babaje. Turabandanya ngo haribazwa niba uku kuburira gusha kw'izi ngabo za Sadeki gusobanuye ko izi ngabo zikuriwe ahanini n'iza Afurika y'Epfo zigiye gukoresha imbaraga zidasanzwe za gisirikare muri iyo migwano. Ivyo bintu nindewe navyibaza, banize bavuga nyene ko bagiye kugwana, ni ukuvuga nyene bazokoresha imbaraga, kuko kuja kugurura imipaka yugawe na M23 bisigura guhangana, kandi imipaka yuguruye si kuvuga ngo abagiyeyo bazoca bashoka binjirayo batazi yuko hariho umutekano basangayo. Hagati aho mu kwezi gushize ari mu Rwanda, Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yabwiye abanyamakuru ko ahavanye imbaraga n'ubushake busha bwo gushaka igisubizo ca politike kuri iyi ntambara yo muri DRC Congo. Ku bantu rero mudakurikira amakuru ya South Africa, jewe South Africa natanguye kuba interesse kubera hariho abacuti banje fise ku mutima bitwa ba EFF, iriya yaba Marema gusa n'ukumenga gwa ikizunguzungu, nawe mu ntango yari ameze neza cyane. Nakunda gukurikira muri parliament iyo hari ya madeba EFF yagiye muri ariya maniforume atukura babakwega babasohora babagirane. Nagiye ndiga neza Ramaphosa ntabwo ari umuntu mwiza, abantu b'Imana. Ramaphosa nawe ari corrupt. Ramaphosa afitaniye ama business, afite amashare menshi mu makampani menshi y'abakoroni, kuko murazi neza aba batindi iyo bagiye muri Afurika kugira ngo bumve yuko kugira bashireho nyene imbwa igumi kuga muri iyo company, bararaba umuntu bakamubwira ati dusangire, zana mu share 5%, twe tugire 95 ugire 5%, hama bari uzura kuga hagize uwiyamamurira company ya Chadiwe uvuga. Rero Ramaphosa ari muri abo bahegwe, burya mumubona ngo ni n'umuhegwa akomeye cyane, mugabo byose yabikuye kukwifatanya nabo bazungu kugira ngo abo umwe mu bafasha guhwamika akababaro kabirabura. Rero Ramaphosa kuja kwicarana na Kagame hama ngo avuye yishimye, hari n'igihe yoba yamukubise nk'ikidobo ca koruta. Murazi nk'indobo ya koruta amahera ivuyemo mwebwe, akadobo y'indobo bavomesha amazi, akamubwira ati Ramaphosa wa mugabo wewe ntuzidiri badatabuja abantu, ngiyi wewe genda uhendahende komanda wawe ko nawe ndamwemereye indobo 2 tube turayora intambara ibiraba ndende, kandi uko intambara iba ndende niko tubandanya budget y'intambara yiyongera, kuko munabizi igihugu kiri mu ntambara nka South Africa nk'igisirikare hariho amahera baca bongeramwo, kuko baba babona ati ibihugu kubera dusaba kuza kubafasha, sinibaza ko batwara imitwe misa ngo bagiye kugwana. Burya Ramaphosa ntari mu ba perezida no kwizera na gato ko nubwo yoba yifuza ko kongezamwo amahoro, ntabwo nibaza yuko uko perezida Tshisekedi yifuza ayo mahoro kariko na Ramaphosa yo yifuza. Aba corrupt people, abantu bagoroye ubudabuda babucishije mu kunyanganya birabure, ndabatinya cyane.
ndabatinya cyane. Na cyane cyane abantu baba barabonye iyo twavuye bakabikora babibona ndetse bakabikorana n'abakoroni, ndabatinya cyane, baba batinyitse rwose. Naho yoba ari so canke nyoko uzomutinya, umaze kubona korabora n'aba bakoroni mu kurya abirabura bagenzi bawe, uzi ubwenge uzomenye ko na wewe usamaye yo kurya. Nyuma rero ngo ngo gusa itangazo rya sadeki ryo ku cyumweru riravuga ko ingabo zayo zigomba gukora ibyo bitero mu kurengera abasivili n'ibyabo bugarijwe n'ibikangisho n'ibitero, gufungura imihanda icamwo ibikenerwa no kurinda abasivile ubuhunzi no kwicwa. Gusa iyi ntambara izorangira Umuhima tumushize hasi. Yari yariyimanitse arimanuka, none ni wahaye yururuka gato gato. Guys, Umuhima ari mu giti, mugabo yamaze kubona ko mu giti atohicara ngo hagume, ariko arimanura wenyene ku bushake bwiwe atanumubwiye ngo manuke. Umuhima ariko arimanura ku bushake bwiwe ata muntu numwe amubwiye ngo amanuke. Niho mubona izi ntambara, kuko izi ntambara murabona ko zizosiga Umuhima amenyekanye West Africa, North Africa, South Africa, East hoho tumuzi neza, Central baramumenye. Umuhima ubu yamaze kumenyekana internationally, mu Barabu ubu Umuhima yamenyekanye, ibi bihugu by'abakoroni Umuhima ubu yamenyekanye. Bisigura iki? Bisigura yuko hahandi kubita ikofa gacavuga ngo niwe mu victime, hahandi akwica gacagenda kuvuga ko ari we wagomba umwice, hahandi yiyicira umwana we gacahinduka akakubwira ko ari we umunize. Ibyo byose ntibizokunda mu minsi iri imbere. Reka rero bimanure gahoro gahoro, kandi kwimanura birumvikana gukorega n'ababatumye batera bamanuka. Ntabwo ubona ko Amerika n'aba bakoroni bandi mwe batera batsindwa ku ruhando mpuzamahanga. China n'Uburusiya na Irani bitera vyegisipoza David Dagukumbuye uruhukire mu mahoro ngo amabuno y'inkoko. Ivyo bihugu bitatu bibandanya kwegisipo bebwe twavuga ngo namabo ya US n'amabuno y'intuze ya gaca na gaca se igo niki inkona amabuno y'inkona zibandanya kuyegisipoza. Nico gituma mubona ameze uko. Hama rero ngo ninde washatse, ngo ninde warashe impunzi ngo zimugunga. Iyi nayo ngo ni BBC guys, haribabaza. Ubutegetsi bwa Washington na Kinshasa bwemeje ko byakozwe n'inyeshyamba za M23 zifashijwe n'u Rwanda. SADC nayo yemeza ko byakozwe na M23. M23 ihakana ko atari yo yakoze ibi bitero, ikabishinja ingabo za leta n'inyeshyamba za Wazalendo, ivuga ko bakwije intwaro ziremereye hafi y'inkambi z'impunzi. Mu itangazo leta y'u Rwanda yanenze Amerika guhita igera ku mwanzuro wo gushinja u Rwanda nta perereza na rimwe ribaye. Ivuga ko iperereza ryizewe rigombwa kubanza kurangira kugira ngo bigaragaze ibyabaye mu by'ukuri. Hari abantu muhora muvuga ngo Vanessa ngo araseka ngo no mu mwanya atari wo guseka. ariko tuvugishe ukuri, uzi ko Abahima ari bijuju ku rwego rwo hejuru, ku rwego iyo ukava ngo iperereza ry'umuntu atambura n'amaguru rizoza risumvya za satelite ziraba Afrika nzima. Ziriya satelite ntiziraba gusa Kongo, ziriya satelite zirakaza Afrika nzima. Mwarabonye igihe hariko haricwa baraba muri Eritrea bari no igihe muri Kameruni bariko barica abagore bahetse abana, Perezida wa Kameruni akagerageza kubihakana muri cya gice kivuga icongereza. Mwarabonye Amerika itanga amasatelite bashorera abo bantu, abasirikare bagaragara babafukamika bahetse abana babarasa, byose mwarabibonye. Ivyo rero u Rwanda
abahima n'abantu babesha cyane, abantu b'Imana, abahima n'abantu babesha cyane. Ku by'ukuri abahima kugira tumenye abari bo dukwiye kubironderera muri Bibiliya. Kuko mu buzima busanzwe ntushobora kubitora neza, ni ukubironderera muri cya gitabo ngo kugira mumenye bene wa mubi ibimenyetso. Ku by'ukuri hama ngo ngo mu itangazo intumwa z'ubumwe bw'uburayi muri DR Congo ntizishinja M23 ibi bitero ku mpunzi, nubwo zamagana kuba uyu mutwe ukomeje kwigira imbere, gusa zisaba ko ababikoze bashikirizwa ubucamanza. Mbese intumwa ngo z'uburayi, intumwa z'uburayi no kwikuramwo honyine ngo zamagane nuko zabonye ejo bundi abazarendo bari bahagurukanye niyo nka kuza kwiyamiriza aba ambasaderi bamwe bamwe bashigikiye u Rwanda n'ahandi ho bovuga gute, bivuga gute kandi ari bafise inyungu, igihe abataliyano bari bahaye bashinja Ubufaransa n'ibindi bihugu bituma impunzi ziguma zijayo ziciye mu mazi kubera ari bo bemvending ibihugu vya West Africa bakabiba. Ntimwabonye yuko umutaliyano w'umwambasaderi bacamukira muri Congo ujya mu taliyano mwaza ko yishwe n'abandi, yishwe nyene na killing machine bifatikanije nabo ba ambasaderi bandi b'Uburayi baba bariyo badashaka yuko amakampani yabo abura intuzeye, amakampani yabo yobura isoko ryo kuyiba ibintuzeye amabuye y'agaciro. Jewe nta bintu hamwe biva mu kanwa k'umukoroni biza byitwaje ngo ni neza y'umwirabure nigera nemera. Nta na gatoyi kwera. Hanyuma ngo izo ntumwa z'ubumwe bw'Uburayi zamagana kandi ikoresho ry'intwaro ziremereye mu buryo bugenda bukomera hafi y'inkambi z'impunzi, zivuga ko bigira ingaruka mbi cyane ku baturage. Mbega impuhwe za bihehe, bantu b'Imana ni bande bakora ibigwanisho? Wama wumva bidoga ngo niko batavuga ngo twamagana amakampani yakora ibigwanisho, twamagana aya makampani yakora ibigwanisho nk'ibi bishobora guterwa hakafa abantu. Ariko we umva ndeke no guta umwanya kuri abo bakoroni. Ngo izo ntumwa z'ubumwe bw'Uburayi zamagana kandi ko nabisomye ibi mu itangazo ryayo MONUSCO, jambaza aracari hariya guys, MONUSCO iracari kirakora ikimana yanje muri Congo. Mu itangazo ryayo MONUSCO ntawe ishinja ibi bitero ku mpunzi zimugunga, ahubwo isaba impande zibiri mu mirwano kwitwararika ubuzima bw'abasivili. Mbe MONUSCO wamutindiwe imyaka umaze muri Congo witwararitse ubuzima bwahe bw'abasivili? Ko wabaye wa mbere mu kwiba koruta, ntitwabonye imodoka yawe yabirinindutse iri mu dufuko tw'amabuye y'agaciro se wavyibagiye? MONUSCO nishirahamwe rikwiye kuva mu isi. Urumviriza, MONUSCO na Red Cross n'amashirahamwe atabakikwiye gukorera muri Afrika. Kuko ngo kwitwararika ubuzima bw'abasivile n'amamiliyoni y'abasivile yaguye hariya murekuza izo nkofero ziri nonsense, wogira ni intuze n'inkoko zatobotse ubwicariro bakata ngo mucungeye amahoro, kumbe mucungeye abasuma birirwa bariba. MONUSCO we nta jambo gifise, ahubwo je nagira baragutekeje mu bintu naherutse numva ngo muriko munava mu birindiro mwegereza ku mabasi station ngo mwurire mugende canke amayabasi. Sinari nzi ko mukiri muri Congo n'ukuri. Ngo ikanasaba abategetsi ba DR Congo kugeza mu bucamanza abakoze ivyo bitero, kuko bishobora kuba bigize icyaha cy'intambara. Kandi abatera inkuru, mwari muzi yuko aba bakoroni kugira ngo FPR kwisonga umwami Kagame barondeze ikesi yo gufungwa gutwarwa mu bucamanza irahe. Mwari muzi yuko n'iki gitero RDF ishobora no kugitera mu nkambi, bahawe go ahead n'aba bakoroni bababwira bati
tuzobasapoti kuko munazi bateranya impande zose ntushobora guhanurwa na Amerika iguhende mu mwasi wawe ntibeko baravugana bababwira ati rero ati dufise amakuru yuko aha n'aha hariho hari abasirikare bagomba baze kubatera kuko ati twagomba mutere y'ibisasu bakabababwira bakatera ivyo bisasu by'ukuri ugasanga amakuru yo kuvuga yuko abasirikare ba Sadeki na Kinshasa bari aho hafi y'inkambi mugabo RDF itari ifise n'umugambi wo gutera ico kirimbuzi ivyo birimbuzi ariko kugira ngo batangure kwegeranya ivyaha bazo kwagiriza RDF ikabishira guko munazi ikesi irimwo umugore n'umwana international iyumvikana n'ingoga nuko atirasa mwice ati bari hariya RDF karasayo ariko RDF sindiko ndayigeranyeranda ndiko ndabereka ukuntu aba bazungu baba bashatse gukuraho umujura wabo Kagame kandi mu kumukuraho mu guca bamushiriraho umutahe wo kumufatisha vyihuse kuko niko bakora muribuka Osama bin Laden bamutuma gutanguza abateroriste akavyanka agatangura kuburira barabu murazi ko baciye batangura kumuhiga baciye bahindukira bamubwira ko ari wafise imigwi y'abateroriste kandi mu ntanga aribo babimutumye nuko bakora baragutuma mu nyuma bagahindukiza bakabihindura ukundi rero nibi bintu byo gutera mu nkambi vyanka vyakunda ne M23 yabikoze mugabo kandi ntiho bahabuze n'ababwira Kagame ati bwira ziriya ngabo za atake ati bwire n'ingoga batere kunuku ahubwo twari dukwiye kumenya mu nkambi urya munsi activity zari zihari hajya ahantu kuko hashobora kuba bari bazi ko hakoraniye abantu benshi ntituzi ko hoba ariho bariko barategera indya canke yuko hoba hari mu nkambi gusa bisanzwe ariko vyanka vyakunda satellite zari zizi yuko aho hantu hakoraniye abantu zavatigira n'ingoga bazungu je narabahinyuye kweri nta bintu bahanura abategetsi bacu nigere nemera niki bacumvikana kari ciza jeyo bakivuze numva makenga kuko nta kintu kimwe ciza bigera bagira nta kintu kimwe ciza bigera direct kuri wewe atanyungu zabo zirimo ntibageza kweri ngo babashikaye ngo mu bucamanza ngo perezida wa nahejeje ngo abakoze ivyo bitero kubisha babagize icaha c'intambara ngo perezida wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yamaga mbega injati uyu Musa Faki ndamwanka kubi nawe nagasendera nka shebuja ngo perezida wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika yarago yamironka ibidebire gusa ngo naba Musa Faki Mahamat yamaganye ivyo bitero ku nkambi y'impunzi ashishikariza impande zihanganye kugera ku gisubizo mu nzira y'amahoro Musa Faki ntawe yashinjije uruhare ariko se Musa Faki yoshinjande ko mucuti wawe wiwe ari we agresser erega biragoye umuntu yatewe mu gihugu iwe kuvuga ngo uri kuramushinja biba bimaramaje no kumva ngo boshinja ngo igisirikare ca leta mu gihe bazi yuko ari bo batewe hama bavuze ngo inkambi ya Mugunga iherereye mu nkengero za Goma mu majyaruguru akira guys reka ntangore no kwiga ikinyarwanda mu majyaruguru akira uburengerazuba bw'uwo mujyi werekeza Isake inkambi ya Mugunga ugereranije iri hagati y'umujyi wa Goma na centre ya Sake ariko hafi ya Goma kurusha Sake uduce twombi tukigenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo n'abafatanya nazo inyeshyamba za M23 zagenzura imisozi imwe n'imwe iri hejuru ya centre ya Sake none nimba inyeshyamba ziri hejuru abandi bari munsi se
nimba inyeshyamba arizo ziri mu misozi abandi bari mu kiyaya gahiza aho namwe nta kantu mwumvamwo. Ngo si ubwa mbere ibisasu birashwe, si ubwa mbere ibisasu birashwe bikagwa imugunga, ariko muri iyi migwano ni ubwa mbere bihitanye abaturage bahunze bangana gutya. Impunzi zaragowe. Impunzi mu nkambi ya Mugunga zagiye zumvikana mbere zinubira ubwicanyi n'umutekano muke ziterwa nabo mu mutwe wa Wazalendo bakorana n'ingabo za leta bakorera muri iyi nkambi no hafi yayo. Oya, ivyo vyo mwinuba mwareka, ni ngombwa nyene muri iyo nkambi gukikoraniyemwo bose baze barabasaka bamenye yuko atababihishiyemwo. Abanyagihugu nabo rimwe na rimwe baransetsa. Abanyagihugu rimwe na rimwe birabira umutekano wo kuzuba imbere y'inzu ntibashobora gutahura. Natwe turi mu nkambi muri Tanzania haragera igihe Tanzania igakarira cyane impunzi tukidoga ngo abatanzania ni babi. Ubu nayo n'izindi impunzi muri Tanzania by the way numvise zidoga abatanzania ni babi. Muzi yuko nagiye kuhinyura yuko abatanzania ari abantu beza kandi bakunda igihugu cyabo. Namaze gukura ndiko ndamenya icyatuma iyo bumvise ngo mu nkambu kubaca badushwaramwo bagakaza umutekano, no kubera inyungu z'igihugu cyabo. Inyungu z'igihugu cyabo rero impunzi nyinshi ntizitahura politike, ariko benshi usanga batangaza ivyo nabo nyene baba binyegeje muri nabo ba M23 babandi batanga amakuru baba bantu butudaduda na b'abanyamurenge bo bakirimwo butudaduda nyene baguma bashigikira inkozi z'ikibi. Nibaza nibo bidoga cyane. N'ahandi hoho barazi neza yuko umwasi batamusatse bakamusaka nk'umutamakazi ariko aratoragura inda mu ngutiya yiwe n'amagi akagenda aramenagura. Ivyo bintu Kongo itasatse yuko barazi ko atamahoro yoza naho vyo kwitwa ngo vyahagaze abo bantu bakibarimo. Hanyuma rero izi mpunzi kandi zagiye zumvikana zinubira ibitero by'ibisasu zivuga ko biraswa na M23 bivuyaho izo nyeshamba zigenzura. Ntiyumva ko n'abanyagihugu bavyemeza. Erega abanyagihugu kenshi na kenshi iyo bahaye bavuga ibintu vya politike bavuga nk'abana. Umwana niwe ikintu cyose avuze 99% barukuri. Umwana batarigisha ikinyoma kuko ico yabonye akivuga uko kiri, nta kurenzako. Bisigura yuko ibi abanyagihugu bavuga ari ivyo. Bisigura yuko nagiye aperereza u Rwanda rushaka abaperereza ntibazogenda babaza ibiti n'amabuye, bazobaza abo bantu batewe mutegwa gute, bavuga ati ni bariya badutera. Iperereza rube rirarangiye. Ngo imiryango itandukanye itari iya leta yagiye iburira ko impunzi zavuye mu byabo muri teritwari za Rucuru na Masisi ziri mu nkambi zikikije umujyi wa Goma zugarijwe n'umutekano muke kuko zisa naho ziri hagati y'impande zibiri mu migwano. Nivyo nyene zugarijwe n'umutekano muke, ariko iyi ntambara nibaza yuko bobanza bakazokoresha amasatelite na Sukhoi cyane kugira ngo ntihabe kurasana ingabo n'imiburiburi zigenda ingabo za Kongo na SADC zibure zigende ziraca aho Sukhoi yaciye zihohosha. Otherwise bavuze ngo abari abasirikare ba SADC na Kongo nabo Barundi barasane nabo Banyarwanda n'Abayuganda, kuko iyo tuvuga ngo Abanyarwanda abantu benshi barirengagiza Uganda, barirengagiza Abasudani, barirengagiza babana za nsoresore zo muri Ethiopia na Eritrea zahitiye zirashombwa mu mabasi. Mwarigeze kubona twarabivuze ko ngaha benshi ntibari bwo bakore subscribe igihe hafatwa ibasi intuzeye ni irori niniya abantu babuze impwemu bagapfiramwo b'insoresore, ariko byari bizwi ko bariko baratwagwa nyene muri zo training za gisirikare. Twarabivuze ngaha. None rero ni M23 irimwo abahima bo mu karere bose n'abatazi Kinyarwanda n'Ikirundi. N'abatazi Kinyarwanda n'Ikirundi barimo kabisa. Ngo mu gihe nta perereza
mu gihe nta perereza ry'uruhande rutabogamye muri iyi ntambara ngo biragoye kwemeza niba ibisasu byarashwe biturutse ahagenzurwa na M23 cyangwa se byarashwe bivuye ku ntera ntoya ahagenzurwa na leta. Umva ndababwire aka kantu mpejeje gusoma kari kumvikana iyaba harimo imigwano hagati ya bose impande zose zariko zirarasa mbumbumbumbumbu aho nanje novuga ati muri ico gihe ntituzi neza ni bande. Iyaba zari impande zose zariko ziragwana vyogorana gushoka tuvuga ngo ni M23 canke ngo n'abasirikare ba leta canke ba Sadeki hataperereza. Mugabo kubera ko vyarashwe atari kuvuga ngo vyari birashwe kubera bariko baragwana n'abandi kumbure barakirasa kirenga hahandi babandi bari kica kigwa mu nkambi canke kumbure bari bazi ko bapimye neza kiza gushika hahandi abasirikare ba Sadeki na Kongo bari baca basanga kiguye imbere ariho haho hari nkambi aho umuntu yovyumva bariko bararasana. Mugabo ibi vyakozwe kamakusudi mu mugambi wo kumena umureti. Ntimwibagire ya vocabulaire. Ntibaduhende rero nta perereza rikwiye, abanyagihugu nabo nyine baravyivugira iyo vyaje bizana nta perereza na gatoyi. Yaba bose bariko bararasa umwe wese atamenya ati bibi biturukaho anaje noshigikiye ngo iperereza ritabogamye ngo hari ubwoba ko ibintu bishobora kumera nabi. Iyi ntambara nyene yagiye gutangura neza naje ndabibona yuko intambara itegereza kuzomara yandi mezi. Intambara izotangura guys, intambara izotangura. Abanyamerika bazokora deployment. Munazi ko bamaze dufite abasirikare benshi mu gihugu cy'u Burundi, hari abanyamerika benshi muri Kenya, abasirikare bo kuja gutera Kongo canke gutera u Rwanda kuko bazokuyitiramwo. Nta nuko bazorinda kuva ino bariteguye, barahari benshi cyane, barahari muri Afrika. N'icyatumye nimba ni muri West, ni muri Inde, ni muri Mali, ni muri Togo, ni hehe hariho igihugu bamaze guhinda abasirikare b'abanyamerika baca batuma ko abasirikare baba Rusiya ngo baze kubacungerera umutekano. Igisekeje ngiki abasirikare b'Abarusiya baraje basanga abasirikare b'Abanyamerika barase gusohoka bazi neza ko batekejwe babwiye kuvaho ntibaravayo. Ubu rero ngo iyo nkambi ya gisirikare abasirikare b'Abarusiya bari nyuma yayo, abasirikare barinde ko abanyesirikare b'Abanyamerika basohoka, abasirikare b'Abanyamerika nabo bari ndani. Aho rero ni tension zidasanzwe. Mushima Abanyamerika bagayana, umuntu akavuga ati mumvire mu rugo mugende, bakanka kuhava. Abirabure natwe tukaba dukwiye kongeza little bit of respect na biriya bintu vyuko iyo bahaye baramutse aba president bacu baramutse bakabapapinga no mu mugongo nk'umwana w'imyaka 5, biriya bintu biransesema. Aba bazungu ntibatwubaha nta na gatoyi, ntibubaha abategetsi bacu bakwiye kudeklara kabisa. Kwanza nitwe dukwiye kubadeklarira. Aba bategetsi bacu bagira isoni bageze niyo kuntu tukiri muri primaire mana je primaire yose nayimaze ntinya abarimu nkagira n'isoni mbonye umwarimu tugiye guhura na cankata umwarimu arinza mpamagara ngo imbere wandike ibintu byose numva isoni. Abarimu narabatinya cyane, naratinya nkubaha abarimu. Noneho aba perezida bacu nabo nasanze bari muri iyo system. Iyo bahuye n'abo ba dictature b'abakoroni ubona izo soni imisi yose ntanibukiye kayanje yo mbonye aba perezida b'Abanyafrika bahaye baramukanye n'abakoroni nabo bateko bana turagowe. We have to change. Ngo hari ubwoba ko ibintu bishobora kumera nabi. Kuwa gatanu ninjoro ibiro vya perezida Felix Tshisekedi byatangaje ko ahise ava mu ruzinduko yararimwo i Burayi agasubira Kinshasa kubera ibitero ku mpunzi zo mu nkambi ya Mugunga. Ariko ico cyo ndakimushimiye. Ndibuka igihe Kagame Abanyarwanda bariko baratwagwa n'umuvo, mwarabonye n'inka zose zigenda zirabira
Kagame ntatange na condoléance ku banyarwanda, hamaze kuba ibintu byinshi ku banyarwanda indani mu gihugu, umugabo muzima agaca yifatira urugendo canke yibereye mu rugendo ntanagiye kuri televiziyo avuga ati vyashikiye abantu banje ndavyumva, yanagaruka ntacishe no mu kanwa ko vyabaye. Ni ibintu bibabaje. Iki coco cyo guca ataha cerekana yuko nubwo turiko turidoga, nubwo Tshisekedi indani muri we arafise umutima w'ubumuntu, arafise umutima w'urukundo, natirerema n'umu human being nyene aragaragara. Gusa nyene bimwe gendera bihindura kubera abahanuzi. Ngo ni mu gihe hari igitutu gikomeye kuri leta ya Kinshasa kivuye ku baturage bayo bavuga ko leta ikwiye kugira ico ikora mu gusubiza kuri ibi vyabaye ku mpunzi z'imugunga no kurangiza intambara muri rusange. Mbese se ko numvise ngo na leta ngo ntibaraheza kuyuzuza, burya birabure turafise ico bita ngo retard layback, turafise ikintu ca layback, ariko kandi turafise ikintu ca laziness, nti competence kabisa turi inyuma sana. Ntiwombwira ukuntu umuperezida arahira hagahera iminsi myinshi cyane rwose leta itaruzura, ntivyumvikana nta na gato, nubwo bitwaza ngo amatribe ngo nibiki nibiki. Sinibaza yuko amatribe batari bayazi, ariko kandi kuzuza ahantu kuzuza ngo imagine bavuze ngo buri tribe bashyiremwo umuntu, mugabo ugasanga muri izo tribe harimwo ni tribe z'indebire zitumva na politiki yo biva. Sinjangwe ushireho vyihuse abavyumva kabisa muri ico gihe, maze inyuma y'umwaka imyaka ibiri abo bantu gaca utangura kubakuramwo wuzuriza abo bandi kugira ngo wihute nibi vy'intambara. Ibintu vya Kongo n'amayobera gose, nabo ivyabo rimwe na rimwe biracanga. Gusa ico nzi co intsinzi iguma igaragara kuri Kongo, kuko abanyagihugu burya iyo abanyagihugu batahura ibintu, naho perezida yoba yacanganyikiwe gute ibintu bavyamaze kuja mu buryo, naho perezida yoba atahura ibintu gute abanyagihugu batabitahura ibintu biba vyabaye ndansi. Ngo Kinshasa ifata Kigali nk'umwanzi wayo nyakuri, nk'umwanzi nyakuri gusa canke ni expose, nkuko bisubirwamwo n'abategetsi bamwe ba Kongo ko M23 ari igikoresho ca Kigali, kandi hari impungenge ko ibyabaye imugunga kuwa gatanu bishobora gutuma aya makimbirane afata indi ntera. Nimba ibyabaye imugunga byonyine ari byo vyotuma aya makimbirane afata indi ntera, numva b'abakongomani, ariko nibagiye karababantu mumbabarire, nibagiye yuko umubantu mwiciro no museje akaguterekerera. Mumbabarire bantu b'Imana, bibukanye nabo bapfuye ejo, kandi abo nabo bapfuye ejo nyuma y'amezi 3 bazoba babibagiye. Umbwiye yuko mu miliyoni 10 Kagame amaze kwica, ngo abonyene ngo ari bo botuma ibintu Mana waremye abahutu, ntiwotubabarira ukabashiramwo irindi gorori ryo gukabukira bakaba serious ku vy'ukuri ibi bintu tuba turimwo nibiki. Ngo leta y'u Rwanda ivuga ko perezida Tshisekedi n'ubutegetsi bwa Kongo bakomeje gukangisha gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi ku ngufu. None se ukangisha n'uwateye wumva umu aggressor arinde? Bo barakangisha ntibarabatera, mwe mwarabateye. Mwumva mubi ninde muri abo? Mwe mwabiciye miliyoni 10, mwe nta n'umuntu numwe barabicira. Ngo bityo ko u Rwanda ruzakomeza gufata ingamba zose zemewe mu kurinda igihugu cyacu. Nuko nyene mutera tabara batera, nico gituma mwidigadiga. Twari dukwiye kubona intambara ikaze cyane mwatewe, gusa ikibabaje nuko ari abanyagihugu, n'ahandi biyaba hariho ukuntu botera RDF gusa. RDF nabari y'abadepite akaba aribo bahuhwa mu rusasu kabisa, tukaraba ukuntu iyo ntambara mwama mwigira ngo muzihurwana muyigwana tworaba. Naho boba ibigwanisho wazarendo bonyene nyene mwendazi ko bo batsinda, uko turamaze kubona amahano wazarendo bakoreye abana muba mwigishije ibya gisirikare gihuti mu mezi 6 mukamwabarungitse muri Kongo. Twama twabonye ukuntu wazarendo babakubita kabisa bagasha. Nico cemeze cyuko kwanza ngira nta n'abasirikare bandi mu gifise, kuko
mufise abasirikare ntimworungikayo abana bagejeje ishuri harimo n'abo mwatoraguye mu mihanda. Ngo Bintu Keita akuriye MONUSCO, I hate this word, MONUSCO ubu ndayanka cyane, yasabye impande zose iki kibazo kireba gukora mu buryo bwo kurangiza amakimbirane no kugera ku gisubizo mu mahoro kandi kirabye ku makimbirane mu karere. Guys, reka ndabasezera ariko nagomba mvuge ingingo Kongo itarafata ikwiye gufata byihuse. Kongo yari ikwiye kubwira amakampani yose bamaze gusinyana amakontra yo kwimba koruta n'ayandi mabuye yose y'agaciro, kampani zose zikoreshwa n'abanyamahanga, ikavuga ngo temporarily turugaye izi kampani mu kiringo cy'amezi 6. Ati intambara itarangiye izi kampani ntizizosubira gukora. Mukaraba ukuntu Amerika bufara ibi bihugu byose byoca bihaguruka gukura M23. Mugabo mu gihe M23 ikiriyo harimo nabiba amakampani batayuga ibirombe byose bitugawe, bakavuga ati niwo tuzofatirayo no gukura ku mutwe, azosha ciri gugo gupfa kuko Kongo ndayemera igihano cy'urupfu ntiragikuraho. Ntirashiraho ibihano byo kudigadiga nka biriya by'iwacu bavuga ngo abantu ngo babatwaye ngo muza mpimba nk'ababunyoni bakabanza kurera ngo aho bazoryama, bakabaha amamatera, bakabaha ivyuma byo gukiriza, bakabaha amafirigo, ikintu cyose bakabaha amatelefone, amasharijeri, ngo barabafunze. Kongo isanze wahemutse nyene urafungwa, wahemutse neza na neza wahemukiye abakongo bakagukura ku mutwe bikaba birarangiye. Twebwe risuko rero ikintu cyanyuma burundu kwa rukumanza kugara amakampani ya koruta yose bakayugara, maze bayugara Kongo igakivuga iti intambara iheze, intambara ati kandi nimba ni koruta twasezeranye yuko nimba aya amakampani y'amabuye y'agaciro nimba twasezeranye kontra imyaka 5, bisigura yuko ico gihe cyose tuzomara tuko turagwana naba ico gihe kizoharurirwamwo. Politike ati iki gihe kizoharurirwamwo kuko igihe kiri mu vyago, ntimushobora kubandanya muri ko muri imbisi kandi yose nayo kirategwa ku ibigwanisho rutura kandi yose y'abana bariko barava amaraso, ntibishoboka. Reka rero tubanze tugwane n'aba bantu, duhagarike byose amakontra yose muhagarike, hanyuma hari abasha bitwaza ngo economy Kongo my dear yarasevinze amahera, ifise amahera menshi kandi byo bari gikangisho bibizi neza yuko mu mezi abiri gusaba atindi baca baza kumufasha. Ati hama rero tuzosubira kugurura aba bantu bose, iyi migwi yose igwana twayitoreye umuti umukaraba, kuko ndazi neza ko iyo migwi yose igwana n'aba bakoroni babishaka. Mwoca mubona umwumvikano wihuse, mwotangara mubonye M23 iriko iratonda umurongo nk'intuze nk'amarima yagiye gusuma kaburi byatahana, itonda umurongo kabisa isubira mu Rwanda neza. Mugabo ivyo batabikoze bano b'Imana, ivyo batabikoze sindabahenda, kugira ngo burya ngo akari ngo mu kanwa k'imbwa bakuzamwo ubuhiri mu Kirundi, ngo akamaze kwinjira mu kanwa k'imbwa bakuzamwo ubuhiri. Amabuye y'agaciro amaze kwinjira mu kanwa k'imbwa, imbwa n'imbwakazi, imbwa n'aba bakoroni imbwakazi ni RDF ya Kagame na Kagame arimo, kugira rero ivemwe no gukuzamwo ubuhiri harimo no kubanza kugara ibirombe byose amakampani yose ahingura y'amabuye, ibi byose bagatangaza ko immediately vyugawe, mukaraba ikuntu isijugumira. Inaya amakampani yose mutazi atavuga ziza Apple n'izindi zose zizovuga. Ivy'intambara ya Kongo bizoce biba breaking news. Muce muri abukuntu intambara irangira nande yo bitagenze uko iyi ntambara bashaka kibandanya, ahubwo erega abazungu nagiye mpinyura, urazi iriya ntambara yo muri Ukraine ukuntu ibamara amazi, bararyoherwa cyane bahaye bavuga intambara zo mu Barabu, intambara zo muri West Al-Shabaab, intambara zo Boko Haram, ICIS, intambara gusa bo bashizeho z'abatuvuruga zabaryohera kuvuga. Mugabo kuva intambara ya kwanza ngo ICIS ngo baragiraniye amasezerano na Amerika ntibazosubira kuzo baracisha mu kanwa, nico gituma mudaherutse kubumva
ibya Amerika n'agatangaza. Ariko iyi ntambara ya ntuzeye iyi ntambara ya Ukraine yamaramaje abazungu cyane, kuko bo batwumvisha yuko abazungu batajyana, abazungu batagwana, abazungu bazi solving problem, mugabo basanze atari uko biri. Rero barifuza yuko intambara y'Abisirayeli n'intambara y'aba Ukraine yoheba kuvugwa, hakumvikana intambara y'aba bagabo birabura bama bariko barajyana hahandi b'abantu bagwaye disease, abandi ari ibirofa. Nizo ntambara bashaka. Bitaba rero yuko ingingo zose Faci yarakwiye gufata yarakwiye gufata ku ngingo yisunze aba ba mukoroni, yarakwiye gufata ku ngingo yisunze abagabo b'injyamunyu bagiye ku rugamba, ndetse Faci yarakwiye ni kuraba abasirikare bose bagiye baragwana, atari kuvuga ngo abantu bose bagiye baca mu bintu byo kugwanira patriotisme ya Afrika, akaza barondera iyo bari bakaza barayaga, agafata izo ngingo. Abo nabo bigira ngo n'abadiplomate, ngo n'abanyepolitike, akabanza kubashyira ku ruhande, otherwise Kongo iracari mu ntambara, kandi iyo ntambara izoranda ifata akarere kazima. Burya akarere baragashakira intambara n'imiburiburi hagati y'imyaka 10 na 30. Ndi ngaha muzoba murambarira. Mwese rero mugira ibihe byiza, mukore subscribe, mukore share muri ya magroupe, muze muravyibuka kurungika muri ya magroupe. Mwese ndabakunda, ijoro ryiza, tuzosubira ejo. Bye bye.